nituko turavyemeye reka duguhe imisi mike ugende wimvire nta murondera ibyo uzoronde mugaba twabona kandi usuye kwiyumvira ibindi tukabana nta numero ufise twe na mutama tuzifatira ingingo kandi uzobura yibona ya mama wewe ndawe reka ibyo bintu uvuga ngo misi mike reka ibyo si ibintu byo gufata ngo misi mike ushaka imyaka ingana reka twipange basi mutareka tubwire mwisi kwanza ibyo by'inkumi tubyihoze wowe usigaje imyaka ibyo by'inkumi mama tubyihoze tugane mama wowe nababwiye ibyo bintu rubekera bamureka kwanza kuvuga ibintu nk'ibyo tuganira ibintu by'iterambere ibintu by'amajambere iterambere isumbi ufise jewe ibindi agishinga n'ukuronka umunsi kuri n'umukazana nta kintu gwamagara najewe nuko hari iterambere giye wabona kugiye ngo nuze kumarira ikintu kiri ngaha ni gufata decision Monsieur Nyongabo, ça va? Ni sawa chef, ni sawa boss. Mura. Ego turashima n'ukuri. Namwe ni sawa? Ah, ça va? Bite ibintu nagwaye kunkorera. Wabihejeje? N'ukuri nsa n'uwabirangije. Akantu gasigaye nakamnyene ko mfata nk'iminota 2. Igikorwa kikaba kirangiye cyose. Les retardataires ont toujours tort. Oya n'ukuri nta kirarengira sindacegwa n'ukuri nakantu nyene k'iminota 2 nzoba ndangije n'ukuri n'ukuri byo nsanzwe ndabizi hama boss je bicari kinzanye ngaha ofite narinje kukubwira ibintu vyerekeye mugisha urabona ninje namuzanye ngaha ku kazi nije ndamutwara mugabo jewe muri no minsi kuntu tubanye ku kazi umengo ni wantwara sinzi ko ziba zarahinduye imirisho sinzi yuko ushobora kuba waraduhinduriye ibibanza we akaja mu muco nahoramo nanje nkaja muri gwiwe nivyo ntazi ndamubwira ikintu nakambwira ikindi cyo sinzi impamvu sinzi aho ibintu yoba bikura Monsieur Nyongabo nukuri mugisha ubitanga cyane ku kazi kandi jewe ukuntu akora vraiment biranshimisha cyane iyo mubwiye ikintu shobora no kumuha dossier ati dans 2 jours ndayikeneye ewana nuko nyene shobora kumuha ikintu ati 10 ndakeneye ikintu saa 3 n'igice bakizana yego ndazikora umukozi mwiza kandi akerebutse mugabo nanje burya ntagerageza je mukundira kubera ko akora ibintu ku mwanya ariko wewe ikibazo cawe shobora kuguha dossier uwinkorera mu musi umwe ariko ukayizana mu misi 2 wewe ibintu byawe urajeba Monsieur Nyongabo nico kibazo ufise wowe oya no kurisha je nagerageza je ndakora kandi je ndakora wana chini urakora nakubwiza ni 10h c'est quelle heure maintenant c'est quelle heure 12h30 ego mugabo oya ikibazo cyawe tar imisi yose uri nyuma oya chef birashika mugabo ni minota 2 gusa nakubwiye nsigaje akantu katanu hari minota 2 nzoba ndakarangije mugisha nawe burya naho uri kuramuvugira jewe nije namukurikirana kenshi nije dukorana jewe ukuntu akora je ndamuzi mugisha ndamuzi wese kandi rero ibintu nk'ibyo nibyo nkunda je nkunda akazi ngo n'abakozi bakora akazi ariko cyane ibintu byose umuha abikora ku mwanya ariko wewe toujours tard Monsieur Nyongabo oya boss je ndakora burya ni ibintu byose akora ku mwanya akabizana nyene ni je mba nakoresheje ingufu zanje nyinshi cyane gose kuko hajya gusa nuko utaburi hafi hajya usanga hari ibintu by'ibombora twirirwa turashwana ndamubwira iki nawe agashaka kuntegeka ntiyumvira none uyu muntu nje ndamutwara zoba zarahinduye imirisho vraiment agenda mushima cyane kubera ko akora akazi neza ariko wowe uhumura vraiment nta kibazo wowe ikibanza cyawe kizosigara ari kiriya nyene ariko je cyo nshaka kuri wewe vraiment akazi ego chef murakoze nani zogerageza uko nshoboye gusa ayo niyo makinga nari mfise nashaka kumenya yuko ibintu biba byarahinduze kuko mu rumengo muri no minsi sinzi ukuntu mugisha yitwa kandi je ndabakazi gusa ndabizi ko ukora ariko je ikibazo canje on time ego je byose bizane on time ego n'amasaje guheza ku mwanya igikorwa je nagerageza gerageza nukuri nanje mumbabarire kuko nakantu nyene nari nsanganye umutima kuko nabona ibintu ukuntu byifashe nkabona umengo zarahinduye imirisho bikanera nanje kwiyumvira ibintu byinshi nivyo nari nkeneye kumenya ikibazo
But I just need everything on time. Sawa murakoze wamakenga nari ifise asa nayaheze murakoze Ntugire ikibazo vraiment turi kumwe. Sheri wewe mu gitondo wa telefone umbwira yuko unkeneye cyane ufise bishasha ushaka kumbwira Sheri nibiki habaye iki kandi wambiye ko ari ngorane ashini ngorane nyene kandi sikomeye rero nta kibazo Sheri urashobora kumbwira nta na kimwe irazi rero mu gitondo mama Mugisha yampamagaye ngo ngende hano ampamagara nyene umengo hari ikintu kibaye nyene gikomeye candagenda ibintu yambariye nagacamutwe yambariye ngo akeneye yuko ndamubera umukazana bomba umugore wa Mugisha hoho mugiye ariko arabikubwira nta bintu vya blague byari yari serious kabisa yabimbariye kabisa ata blague irimwo avuga nyene ashimitse ngo ndamubera umukazana kuri Mugisha wiwe ibyo bintu bisona kweri mu mutwe icyo je no kubwira Sheri nimba ivyo bintu ari byo aho rero turaronse inzira nziza yo gukwiza indoto zacu tekana ndacyabikubwira umva ndakubwire Sheri urabona iminsi sinama ndakubwira burya Imana itanga mu nzira zitandukanye Sheri wenda zurankunda kandi naje ndagukunda uretse ko dufise indoto yo kubakana je na wewe tugira umuryango dutunge sivyo ariko nibiri bukunde ubu kuko sindipanga uburyo bwanje buracyari munsi cyane ariko rero Sheri ikintu mpinyuye ngaha ubu nyene Mugisha aratunze sivyo akora kuri boss lady urabizi arafise amafaranga sivyo ariko rero ko turonse iyo occasion y'uyu muvyeyi kugushima uje kuba umukazana wiwe turafise chance yo kuronka ubuzima biciye kwa Mugisha ati gute rindira Sheri mukuri ndashaka umviriza ndacyabikubwira Sheri urankunda ndagukunda urabizi urashaka ko tubana yego vuba kandi asha byihuta reka renda bikubwire rero ikintu kiri ngaha ni gukina idiri ati gute Sheri je ndashaka wemere iyo proposition ya mama wa Mugisha kugira ngo twebwe duprofite itunga rya Mugisha nta bindi s'il vous plaît donc ubu nawe emera kurongogwa a profit duprofite itunga umva Sheri sigukwama kukubwira uko sikukwama umviriza dufise imigambi myinshi cyane dukeneye gukora kandi izo dutwara uburyo none tuzokora gute kandi ubwo buryo tudafise hano tubukura urumva uja mu rugo mu guprofite itunga sivyo wanashima muvyaranye niyo vyokoroha muvyare ego kuko Mugisha ntimuca mubana igihe cyose je nshaka haci haba divorce jewe nawe bizoca bihera no ntibishobora guhera nyumviriza je nshaka hagati yawe na Mugisha azobe divorce rero kugiye habaye divorce mutaravyarana bizogorana kugira ukuntu torekipera itunga ariko rero mumaze kuvyarana haca haba divorce kugira ngo muce mugabura itunga hama je ndagutore umviriza ndagukunda mugabo mugambi numva umengo Sheri ba clair mu mutwe aha ni mu muji none kuja kubana n'umuntu kugira uprofite itunga giwe ivyo bitwaye iki je na wewe tuzobandanya dukundana mu gacerere ntangere nta nuzobimenya urukundo ruzoguma hahandi nyene mais essentiel nuko tumenya ati hajya ahantu turi muri objectif kanaka twe tugiye kugira ngo wewe hajya uzorongwa kugira ngo utore itunga kwa Mugisha nta bindi urukundo rubandanya Sheri ruzobandanya none ntabagore b'abantu bakundana n'abandi bahungu hanze cyangwa abagabo b'abantu bakundana n'abandi bakobwa hanze Sheri tuzokundana urukundo rwacu silencieusement kandi ruzobandanya atangurane n'imwe hama tumaze kuronka objectif yacu maze gukwira uce upfa mu rugo ko usavye divorce mutiruza ku divorce hama mugabure ivyo ni ibintu bisanzwe nta deza muzobana kubera ntitwakundanye nawe nyene ntashobora kugukunda muzobana ku nguvu z'abavyeyi biwe ariko ico womenya coco gikuru twe dushaka guprofita itunga rya Mugisha nta kindi we emera mubane muvyarane mumaze kuvyara gusa ucusaba divorce muca mugabura hama cyo twibani wone umva ko bijyo ndi sérieux je suis sûr ntibizakubabaza mu nyuma Sheri ivyo ndabimbabaze gute kandi ari inzira yo kuronka ubuzima
nishobora kumbabaza sheri we nugira ubwoba je nshaka itunga rivuye kwa mugisha biciye iwawe iyo ni imana yaduhaye inzira hama tuca dusinzira reka shashe sawa ntaco kuko na mama mugisha namubwiye ati ngiye kuyumvira nzoguha inyishu genda rero mubwira ati bya bintu vyakunze nta kibazo na kimwe hama je nawe tuzogenda tuvugana buke c'est vrai chérie essentiel nuko icyacu kizoba kiri mu mutima we nugira ikibazo uko ndavyemeye tugende tubimukure ko asasigara ari imbwa nyamigozi bien sûr none wallahi nyumva ko uryoheye bona aho rero urandyoheye rero ndi umwarimu renga nakubwiye conjuguer le verbe manger à l'imparfait. Imparfait urumanga nshaka kuwa 0 zibiri urumva siri 10 kandi buri 0 imwe nshaka yiha amaso n'izuru amaso izuru n'umunwa urumva kuko ubwati verbe à l'imparfait ce que tu as fait j'ai mangé ni verbe manger au passé. Alors c'est au passé j'ai mangé. Tu as mangé. C'est au passé. N'a oublié à l'imparfait. L'imparfait ni kahise kindenga gihe mucyo byo mu kirundi. Kahise kindenga gihe. Iyo washyize muri kahise kimita kivi. Kahise kindenga gihe rero cyukura ukigira gute ukigira ati je mange. C'est à l'imparfait. Ni kera. Urumva ni kera cyandika ati je manger A-I-S. Tu vois? Tu manges S. Ça va? Il mangeait A-I-T. Voilà. Nous mangions vous mangiez. Voilà. Très bien. Vous mangiez. Il mangeait. Terminaison. A-I-E-N-T. Voilà. Très bien. Ici, on mais igikurikira ngo tu serais. Non, a déjà awakinaniwe. Utugira tu seras. Tu seras A-S. A-S, tu seras. Non, tu serais. Belgique. Et tu vois à domicile. Indimi kwanza kwenda wana Sara ibintu by'ururimi wagira biramugora cyane ahubwo ni atari Igifaransa cyo no igifaransa njye mbona umengo wapi ça ne va pas Igra ça va ya français parler ya ujumbesha kusakumbe leta gari sasa bashiki bakora devoir ne dérange pas musomo urumva mukuvuga bujya madame hariho nuze la langue parlée la langue écrite byo biratandukanye ariko umuntu usanga aba ari fort kuvuga mugabo umuhaye ikaramu kuko agakora ibyo amarwego ni nka Sara mwumvise agara mu gifaransa kuratuzwana mwumvise nyene mbasi kumwana waje ati yakuriye muri Belgique ariko rero mu ikaramu urabona ko nga tu sais nakubwiye le verbe être au futur aha déjà bakikosheke igikurikira il serait AIT wayishyize muri le temps conditionnel naha ni faute il faut quoi uko mutwenga nawe nyine ari cyo kimwe kafirida soko ni gutwenga gusa il ou elle sera. Tu vois? Nous, nous serions. Nous serons, non pas nous serions. Nous serons. Nous serons. Ama, vous serez.
non seriez. Umva hasi n'amakosa. Vous serez vous voilà. Hama il serait washize ko ni wowe umutwe watunga gusa kandi nawe nyine bikunanira. Nda nawe umutwe wari kuzikosha. Il serait unité conditionnelle ukigira il seront. Il seront. Voilà. Ils seront. C'est bien. Rero nkajya ifo kumenya le temps kimwe cyose washyira kwacu. Kugira ngo ntugire amakosa. Hanga wewe ngo nakubwiye ngene ko umunsi muzoba mu ambassadeur w'u Burundi muri Belgique. Toturi. Ndiko ndabigiza gato y'abana. Yego. Merci. Urumva? Ni 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, 1 sur 6. Wabonye rero ko kujya kubigezo ni ikintu kujya wala ngifaransa igifaransa bwe nindi nigosha rero ngo abantu bayise mu kinyamazuru kinyamazuru ubwo nindi bigoye bose Wite sawa agatevera kumva gute mungu tevera bisaba kugumya umutima yego ashe wowe irafashe y'abantu b'abagabo ni sawa twire abasore twire imisore burya biragora mugabo c'est bien kuko ifasha iratuma umutima ufasha yego bitereye vraiment ni impore vraiment bite mu Ruyigi oya vraiment mu Ruyigi c'est bon mu kazi c'est bien jambo naho bazova bangira nyumba kumi hariya kuko ukuntu nahamenyereye urabi mu gasanda isanzwe nda control ni byiza cyane aje vraiment boss lady weruka yashise kumbwira ngo aje antwari muze ngene makamba gatoya makamba vraiment oya murumvikana none murumvikana vraiment ahuze jana kwijana kabisa mugabo amwe ati kabisa wapi kabisa makamba jana nabonye mwenga murumvikana cyane ndashima vraiment murumvikana ujya nta kintu umusaba ngo akwankire kandi nkuko kandi umwanyikiye biragoye kugira ngo nawe nyine ngo abandanye a force kabisa cyo vuye nico kabisa icyo vraiment ndagishima ngo barawuje vraiment je ubanuka bashi mu province zose zigiye bunari ndazigendamo we gusa yego sawa kabisa ako burya ari ikintu nashaka ko burya umiciyumvira kwa ngo imitwe ikoranye kandi umutwe n'ibigira inama oya kirazira kandi ngo kuboko kumwe ni gukoma amashi oya kabisa urumva burya ndavye imigenderanire yanje na Samira umunsi ku munsi hari ibintu bigera biyongerako urumva dafasoke kwizerana kumaze kuba kwinshi cyane kumaze kugera ku rwego rwo hejuru umunsi ku munsi imigenderanire yanje nawe igenda igira gute igenda iba myiza kurusha de façon que nukuri biza bishika nk'ubageze ngize nk'amasato cyangwa ntaramubona ndumva muri jenda mbuza amahoro iyi phénomène je kuri jewe ikirankomplika ubu birashika Samira kama mahera 5 millions 6 millions 7 millions ndatwara kuri banki urumva cyangwa ngira n'iminsi cyangwa kangopesha amahera ndakuvuga bavuga yuko imigenderanire yacu imaze kubyara ikintu dufasoke bye ntaramenye ko no kwizera cyane gose urumva jere ibyo bintu byose byo tumaje muri je havuka ikindi kintu mu mutima wanje kintera ubwoba ndiko ndumengo kuri nakunda kubesha ndiko ndumengo jya mundabona amaze kumukunda urukundo rudasanzwe urukundo rutagira izina urumva mbere y'imvira none eske uba urukundo cyangwa nibiki urumva ariko rero nkiyumvira ikibazo none infamo byubabyo no bigenza gute ujya mu bosi wanje hamwe n'umubwira ibyo urukundo hama kabyanga
cyangwa uyu bitabura gute ikindi naco no bihera hehe kubimubwira infano usanga ko ari iby'urukundo no bihera hehe kubimubwira mu majambo yahe ko mbona umengo amajambo yose arazwi ndamubonye arige bishika nkajugumira n'ibikundo bitano hano bihera uvure bajewe gico kintu jewe kuva ngiri kwishure cyaho nakinanira birashika je kuva ngiri kwishure cyaho nakinanira kubwira umuntu ati je ndagukunda ndabyimvira no bihera murisha amajambo yahe systeme nyabaki ko byose babiririmba mu ndirimbo hari abakina mu mareresi ni kuvuga birazwi nta bishasha birimo oya ivyo birashika urabona ngaho ico ni kinye twovuga yuko ahantu hari umutego w'inkomezuko hano hari umutego w'inkomezuko kuko hagira urukundo n'ikintu gikomeye cyane kiza mu nzira nyinshi zitandukanye mu macouleur menshi atandukanye rero ntutangare nubwo ari urukundo rwaje mu yindi couleur abantu dusanzwe tumenyereye muga nk'iyo couleur yawe dusanzwe tumenyereye ugakundwa n'umuntu mugabo bikakugora koma ushobora kumwegera ushobora kumuturukira kuko iyo urukundo ruje buriya hari gusanga rwakuje ko ntumenye yuko mugenzi wawe nawe yafashwe n'urukundo buriya rero iki kintu nuwaciga neza uraza gusanga hagati yawe cyangwe hagati yawe nawe hariho umwe muri mwebwe akunda uyundi ariko mugabo hakaba ikintu no kwita ubwoba no kutiyemera mu mutima kumva yuko mbebashe nabimubwiranze ico iyo ni point ico rero harimo ndiyumvira ati none aho no mubwira no sikumubwira gusa ndabimubwire gute cyambere kwande gute hehe ubu mu buryo ubuwe icya kabiri hamwe no bimubwira yogifatamwo gute urazi kukubenga urazi umaze kwanga wewe ari kugenda ukavuga ikintu hanyuma bakagukasa jera byibuka nari muri witiyeme ibinyigeze kwandikira umukobwa ibaruwa urimo by'urukundo hewe yaranyitukiye umara angurira inkoni kugishitsi naramaramaye nabonye ko umugabo abakobwa bose kwisi baranyaza kuba ico gihe jewe ushobora kumenya nta wandi atarabarirwa kandi imisosi ugiye gusaba ikintu ni inzira zibiri hariho kwemererwa hariho kwagirwa iyo ya kabiri rero iyo rero wagiwe irajugumiza gusa ikintu kimwe nshobora kukubwira ngaha nta ruhusha nta rumutegereza ufise rutuma wiyica nk'isabuni no wewe muhagarare rugabo wikonsantre wicara umwanya runaka wikonsantre bien ugenda umubwire ikiri ku mutima umubwire ikiri ku mutima kandi atarakimwe muhishije kuko abakobwa bari mu mico itandukanye ni ibice bikenya cyane kwijana bishobora gukunda umwana w'umuhungu hama akaza akakubwira nibyo kabisa kuri ubwo rero ntutakaze no chance kuko ndabona ujya boss lady Samira afu ndiko ndaraba wewe nawe c'est bon urabona ko ariko mugiye ahantu nasiyo bishobora gusa neza hariya rero utangare nawe nyene agukunda kuko hajya biragoye umuntu kumukorera icyiza uri ukumva yuko wisanta alize utamukunda kuko umuntu akwanka canke atakwiyumvamo niyo ariko arakuvugisha gusa urabibona mugabo wewe urabibona yuko deja agufise ku mutima ukuntu akwitaye ukuntu muyaga kuko ivyo bishika gake ikintu rero ngaho nagira nakubwire wewe nibihagarare ko umugabo ihagarare ko umugabo genda umubwire kuko umwana w'umuhungu ari kuri yo kuboko mubwire ikiri ku mutima itegure ugere mubwire ikiri we higa inzira zose wenda kwemera uva ku ishure ntiwamunyemeza none nakwemeza ishure waranyemeza ukaja imbere y'abantu ukavuga exposition zose ugakubita eske imbere y'umukobwa wumva attention kijya ni kimwe n'urukundo n'ikindi urukundo burya rufite ibintu biri compliqué oya wowe nuko bamaze kuvyishiramo wowe nturabona umuntu agena imbere akajugumiza isi gitsi kajugumira
ariko ageze imbere y'umugore tinande mbona imbere y'ishuri nyine ntwa kumudukinira ibikino ku ishuri Iyo. uri turakina uganiriza abakobwa byose ijya ni talayi wanje ni ingabire nahawe mugabo ingabire uvuga na sanda tension ibintu by'urukundo bujya nabyo nibitse ni ingabire bisaba ingabire no iyo ni complexe wowe wishizemwo iyo ni complexe wishizemwo banza kwanza uheshe umutima hanyuma witegure bien umugire yarasanze ibintu by'urukundo atansiyo ibintu by'urukundo bujya ni ingabire hariho abantu usanga ari abexpert mu kuvuga mu gutereta abakobwa mugabo nka batubwira uco usanga turize mbere mu byo gutereta tinyuka gira umutima rugabo kandi je ndisire yuko ico kintu kizocamo kuko ukamugumya nk'uko uzocumara amazi aje reka nzogerageza reka nabyige buhoro undungire mbere by'amajambo meza ajya undungire muri WhatsApp nangure kuyiga je ndazi ndisire wese ndakurusha nangure kuyiga kwishure niwe wahora uduha amajambo meza niwe duha amajambo meza sinzi ko ndakurusha we ni kwicara hasi ukikonsantra bien je ndazi yuko neza neza icyo kintu kizocamo kandi ushira umutima hamwe utuze hanyuma umubwire ijambo rimwe kuri ijambo merci vraiment ntugire ubwoba burya abakobwa n'akantu gatoya gusa kugerageza ndabe niba nazo kubitwa ipoto oya baje ibyo ntabyo niteze